Igitabo ca Mose ca mbere citwa Itanguriro. Itanguriro igice ca mbere. Imana irema ijuru n'isi n'ibirimwo vyose. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari upfutse idamba. Kandi impwemu y'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Imana iravuga iti nihabeho umuco. Umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza, iraheza itandukanya umuco n'umwiza. Imana yita umuco umurango, umwiza iwita ijoro. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi wa mbere. Imana iravuga iti nihabeho itazanure hagati y'amazi, ritandukanye amazi n'ayandi. Imana iraritazanura, itandukanya amazi yo munsi y'itazanure n'ayo hejuru yaryo biba kuno. Maze iryo tazanure Imana igita ijuru. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira kabiri. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe, imusozi naho nihaboneke, biba kuno. Maze imusozi Imana ihita isi, ikoraniro ry'amazi naryo iryita ibiyaga. Imana ibona ko ari vyiza. Imana iravuga iti isi nimere ivyatsi n'ibimera byose vyama utubuto, n'ibiti vyama ivyamwa vyavyo uko amoko yavyo ari, birimwo imbuto zavyo, kw'isi nyene biba kuno. Nuko isi imera ivyatsi n'ibimera byose vyama utubuto uko amoko yavyo ari, n'ibiti vyama ivyamwa birimwo imbuto zavyo uko amoko yavyo ari. Nuko Imana ibona ko ari vyiza. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatatu. Imana iravuga iti mwitazanire ry'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka, kandi bibe ivyaka vyo mwitazanure ry'ijuru vyo kwakira isi, biba kuno. Imana irema ivyaka bibiri binini, icaka kinini cyo kuganza umurango n'icaka gitoya cyo kuganza ijoro bo n'inyenyeri. Imana ibishira mwitazanure ry'ijuru kugira ngo vyakire isi, biganze umurango n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwiza. Imana ibona ko ari vyiza. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira kane. Imana iravuga iti mu mazi nihasegenyuke isegenya ry'ibifise ubugingo, kandi ibiguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere c'ijuru. Imana irema ibifi binini binini n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda, ivyasegenyutse mu mazi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibiguruka vyose bifise ivyubi uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Imana irabihezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure mu mazi yo mu biyaga, n'ibiguruka nibigwire mw'isi. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatanu. Imana iravuga iti isi nizane ibiri n'ubugingo nk'uko amoko yavyo ari, vy'ibitungano n'ivyikwega hasi n'ibikoko vyo mw'isi nk'uko amoko yavyo ari, biba kuno. Nuko Imana irema ibikoko vyo mw'isi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibitungano nk'uko amoko yavyo ari, n'ivyikwega hasi byose nk'uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Imana iravuga iti tureme umuntu mw'ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mw'ishusho yayo, mw'ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri. Maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi, muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka vyo mu kirere n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda kw'isi. Imana irababwira iti he ndabahaye ivyatsi vyose vyama utubuto,
biri ku isi yose n'igiti cyose cama ivyamwa birimwo imbuto zabyo bibabere ibyo kurya byanyu. Kandi ibikoko byose byo ku isi n'ibiguruka mu kirere byose n'ivyikwega hasi byose birimwo ubugingo mbihaye ivyatsi bitotahaye byose ngo bibe ibyo kurya byabyo biba kuno. Nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose, kandi byari byiza cyane. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Itanguriro igice ca kabiri. Imana yeza umunsi ugira indwi. Ijuru n'isi binonosogwa kuremwa bo n'ibirimwo byose by'isinzi. Ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiye ko ibikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze. Uburyo Imana yaremye abantu ba mbere. Aya niyo mamo y'ijuru n'isi igihe byaremwa. Umunsi uhoraho Imana yaremeye ku isi n'ijuru, kandi nta gati ko ku misozi kari bwabeho ku isi, nta n'akatsi ko ku misozi kari bwamere, kuko uhoraho Imana atari bwarekurira imvura ku isi, kandi nta muntu yariho wo kuyirima. Ariko igipfungu caduga kiva mu isi kigatosa isi yose. Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, arishiramwo uwo muntu yabumvye. Uhoraho Imana ahameza igiti cyose c'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruharenganye rwigabanyamwo kune. Urwa mbere rwitwa Pishoni, nirwo rukikuje igihugu cyose c'ihavira kirimwo izahabu, kandi izahabu yo muri ico gihugu ni nziza. Aho niho haba ivyitwa budora n'utubuyenge twitwa shohamu. Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni, nirwo rukikuje igihugu cyose c'Ikushi. Uruzi rwa gatatu rwitwa Hidekeri, nirwo ruca hino y'igihugu citwa Ashuri. Uruzi rwa kane rwitwa Efurate. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arezigame. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, igiti cyose cyo muri iryo tongo ukirye kuko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzukirye, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko uyu muntu yibana wenyene, ingenda muronderere umufasha bikwiranye. Nuko ibikoko byose byo ku misozi n'ibiguruka byo mu kirere, ibyo Uhoraho Imana yari yabumbye mwivu, abizanira uwo muntu ngo arabe ingene avyita amazina. Kandi uwo muntu uko yise ikiri n'ubugingo cyose rica riba izina ryaco. Uwo muntu avyita amazina uhereye ku bitungano byose no ku biguruka mu kirere no ku bikoko byo mu ishamba byose, ariko ntihabonekamwo umufasha akwiranye n'umuntu. Maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira amukuramwo urubavu rumwe, ahomeka inyama mu gishingo cago. Urwo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramwo umugore, amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanje n'akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina, akabana n'umugore wiwe akaramata, bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bompi bagenda menya, ariko ntibyabatera isoni. Itanguriro igice ca gatatu. Uko icaha caje mw'isi. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mw'ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega
ni by'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati ivyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo ni iby'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda menya, badandikanya ibibabi by'imisukoni bironkeramwo uducocegwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku kagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo mw'iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe? Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri cya giti nakubujije kuryako? Uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku bya cya giti ndarya. Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati icyo wakoze ico ni giki? Uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabirya. Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no bikoko byose byo mw'ishamba, uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, uzokwamuvyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuharanira inyota nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukaja ku giti nari narakubujije nti ntuzukijyeko, uzaniye ivu umuvumo, uzokwamurya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho kwawe, rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro. Kwirigwa urabirakuya niko kuzoguhesha ibyo kurya. Uzurinde usubira mu ivu kuko ari ryo wakuwemwo. Uri umukungugu kandi umukungugu ni uzosubiramwo. Uwo muntu yita umugore wiwe Eva kuko ari we nyina w'abari n'ubugingo bose. Uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika. Uhoraho Imana aravuga ati uyo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe ku byo kumenya iciza n'ikibi, none rero yohava atuma ukuboko akamura ku giti cy'ubugingo akarya, akazokwamaho ibihe bidashira. Nicyo cyatumye Uhoraho Imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemwo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande ruhera iburasirazuba bw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira abakerubi bo n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ija kuri cya giti cy'ubugingo. Itanguriro igice cya 4. Ibya Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe, nuko asama inda avyara Kayini. Aravuga ati ndonse umuhungu kubw'Uhoraho. Asubiza ko avyara murumuna we Abeli. Abeli aba umwungere w'intama, Kayini aba umurimyi. Igihe kiragera Kayini azana ishikanwa ku vyeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no
ku binure byazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini araraka cane, mu maso hiwe harijigwa. Uhoraho abaza Kayini ati, niki kikurakije kandi niki gitumye wijiriwe mu maso? Niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi kandi ni wowe cifuza, ariko ukwiye kukinesha. Nuko Kayini yabarira Abeli murumuna we ati, ngo dusohoke tuje mu gahinga. Maze bari mu gahinga, Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica. Uhoraho abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari hehe? Aramwishura ati, ndabizi, nari umwungere wa murumunanje. Nawe aramubaza ati, co wakoze ico ni giki? Ijwi ry'amaraso ya murumunawe ririko rirantakambira kw'isi. Uhereye none ubaye ikivume, ugerewe kuyerera kure y'aho hantu hasamitse akanwa kaho kwakira amaraso ya murumunawe. Ukuboko kwawe kwavishije. Kuva ubu niwarima isi ntizogira ico ikumerera, uzogenda uraraguza urinyererezi mw'isi. Kayini abwira Uhoraho ati, igihano mpaye kirenze ico no kwihanganira. Raba uyu munsi unyirukanye kw'isi, njiburiwe kure yo mu nyonga hawe. Nzogenda ndaraguza ndinyererezi mw'isi, kandi uzombona wese azonyica. Uhoraho aramwishura ati, nico gituma uwo kwica Kayini azobihanirwa kurenza we ibihetangabo ndwi. Uhoraho ashira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uzomubona ntamwice. Nuko Kayini ava imbere y'Uhoraho aba mu gihugu c'i Nodi ku ruhande rwa Edeni ahahera iburasirazuba. Maze Kayini abana n'umugore wiwe asama inda abyara Henoki, yubaka igisagara acita Henoki acitiranije n'umwana wiwe. Henoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki, Lameki yabira abagore babiri, umwe yitwa Ada uwundi Zira. Ada abyara Yabalu, niwe sekuruza w'abungere b'inka bagenda baba mu mahema. Murumuna we yitwa Yubalu, niwe sekuruza w'abavuzi b'inanga n'imyironge. Zira nawe abyara Tubali. Kayini umucuzi w'ikintu cyose cy'ubugi kiva mu miringa no mu vyuma. Mushiki wa Tubali Kayini ni Nayama. Lameki abarira abagore biwe atewe Ada na Zira. Nimunyumve bagore barameki, nimwumviriza amajambo yanje, kuko nishe umugabo ndamwihoye. Uruguma ankomerekeje, n'umusore ndamwihoye igipfupfuri. Asangwa uwo kwishe Kayini yo bihaniwe ibihetangabo ndwi, nukuri uwo kwica Lameki yo bihanirwa ibihetangabo 77. Adamu yongera kubana n'umugore wiwe abyara umuhungu amwita Seti, ati kuko Imana inshumbushije urundi ruvyaro mu gishingo ca Abeli, kuko Kayini yamwishe. Seti nawe arahava abyara umuhungu amwita Enoshi. Ico gihe abantu niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho. Itanguriro igice ca 5. Uruvyaro rwa Adamu. Iki ni igitabo kidondora uruvyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremeye ku muntu mu ishusho yayo niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, irabahezagira ibita abantu ku munsi baremeweko. Nuko Adamu amaze imyaka 130 abyara umuhungu afise ishusho yiwe asa nawe amwita Seti. Adamu amaze kubyara Seti amara imyaka 800 ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Adamu yamaze yabaye
imyaka 930 araheza arapfa. Seti amaze imyaka 105 abyara Enoshi. Seti amaze kubyara Enoshi amara imyaka 807 ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Seti yamaze yabaye imyaka 912 araheza arapfa. Enoshi amaze imyaka 90 abyara Kenani. Enoshi amaze kubyara Kenani amara imyaka 815 ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoshi yamaze yabaye imyaka 905 araheza arapfa. Kenani amaze imyaka 70 abyara Mahalaleli. Kenani amaze kubyara Mahalaleli amara iyindi myaka 840 ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Kenani yamaze yabaye imyaka 910 araheza arapfa. Mahalaleli amaze imyaka 65 abyara Yeredi. Mahalaleli amaze kubyara Yeredi amara iyindi myaka 830 ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Mahalaleli yamaze yabaye imyaka 895 araheza arapfa. Yeredi amaze imyaka 162 abyara Henoki. Yeredi amaze kubyara Henoki amara iyindi myaka 800 ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Yeredi yamaze yabaye imyaka 962 araheza arapfa. Henoki amaze imyaka 65 abyara Metusela. Henoki amaze kubyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300 ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yamaze yabaye imyaka 365 kandi Henoki yagendana n'Imana araheza ntiyaba akiboneka kuko Imana imujanye. Metusela amaze imyaka 187 abyara Lameki. Metusela amaze kubyara Lameki amara iyindi myaka 782 ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Metusela yamaze yabaye imyaka 969 araheza arapfa. Lameki amaze imyaka 182 abyara umwana w'umuhungu amwita Nowa. Atuyu azoturuhura mu bikorwa byacu no mu butame bw'amaboko yacu butewe n'irivu Uhoraho yavumye. Lameki yamaze kubyara Nowa amara iyindi myaka 595 ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Lameki yamaze yabaye imyaka 777 araheza arapfa. Nowa amaze imyaka 500 abyara Shemu na Hamu na Yafeti.